Leonidas Bigirimana wo muri paruwase Murenda diyoseze nkuru ya Gitega. Ndarengutse. Egide Manirambona wo muri paruwase Mugera diyoseze nkuru ya Gitega. Ndarengutse. Ezekiel Niyonkuru wo muri paruwase Nyabiraba diyoseze nkuru ya Gitega. Ndarengutse. Diligence Nsengiyumva wo muri paruwase Ntita diyoseze nkuru ya Gitega. Ndarengutse. Igikorwa n'ibanga by'ubusaserdoti muri Ecclesia. Igikorwa cyo kwigisha mwigana Yesu Kristo umwigisha wacu twese. Shikirize rero bose iryo jambo ry'Imana, mumaze kuryakirana akanyamuneza mu mutima wayo. None urashaka kwamana ntaryo, urangura ibanga ry'ubusaserdoti mu mutigiri w'abapatiri, ukaba umufashanya wawe w'abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama, urongowe na Mutima Mweranda. Ego ndabishaka. Ibe irapfukamye yage hasi, iryame yage hasi. Abaririmbyi batera amazina y'aberanda. Utagatifuze wongere watire mu bawizi ntore witoreye. Ariko arabatira ubu rero umutima ariko aragira urya yubuka ko ibiganza ariko aramugira umudiyakoni. Umutima ariko aragira atya amugira umudiyakoni. Umutima arashishikara gushika hamwe kwiso bavugira aho gisabisho cyo kubatira. Amaso yacu ntagarukire ku bepiskopi bariko barakora. Amaso yacu arateba araba nkayimbika atera agenda kure, agenda kubona Mutima Mweranda ariko arakora. Niwe utanga ubukuru, niwe utuma byose bitera imbere. Igihe wawe ubukuru abepiskopi ngo bagahe ibihugu wabashinze, warabatoreye abashinganaye bazobunganira mu muryango, baratubera abafasha b'ingirakamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire. We Mana musangiye ubuzima n'ingoma.
bazobigumizako bizobagumako. uzoba yacumuye ntazatinye kugenda gupfukama imbere yaba abasaseridoti asaba ikigongwe kuko barabironkeye ubukuru barabironkeye ububasha.